Ushobora kuba uri mu rukundo n'umuntu ariko ukabona umenga rimwe na rimwe hari ibintu umenga ntimuhurizako, ikindi gihe ukamenga uwo mukundana yama afise amakenga kuri wewe, rimwe ukiyumvira aho biva ukabibura, ariko ugasanga ni twa tuntu duto duto ukora nawe ubwawe utazi dutuma bagutera icizere canke dutuma wica urukundo rwawe canke bituma umuntu mukundana kugira ko amakenga. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu ukora mu rukundo ukaba uriko wicira urukundo canke uriko utuma uwo mukundana kugira ko amakenga canke atakwizera, ariko wowe ubwawe ubikora utabizi, ubikora nk'uko umenga ni joke canke ubikora kwa kundi nyine muba mubanye n'umuntu mugabo utazi yuko ivyo uriko uravuga biriko biramubabaza. Sinzi ko urabona umuntu ushobora kuba muri kumwe mugatera inkuru ariko ukibaza ngo uriko uramuryohera kumbe uriko umubwira amajambo amubabaza, rimwe mwatandukana akagenda kubwira abantu ati naka kweri yarambwiye ijambo rirambaza, ati yabimbwiye nkuko umenga turiko dutera inkuru ariko ryarambabaje. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibintu uvuga canke ibintu ukora mu rukundo ukaba uriko utuma urukundo rwanyu rusambuka. Ikaze kuri Juif Virgin, jewe wumva ni Roy Juif, nkaba ndabasaba kugira ngo mukore subscribe nimba ataco vyogutwara kandi ubikoze ntaco wohomba. Nimba ubikoze ikaze mu muryango mushasha. Ikintu ca mbere ukora canke ikintu ca mbere gituma usambura urukundo wewe utabizi, nukubwira umukunzi wawe canke nukuganiriza umukunzi wawe buri munsi kuvyerekeye ex wawe canke umuntu mwahoze mukundana, ugasanga buri munsi yo muhuye wamubwira ngo ex wanje yarameze uku, ngo ex wanje byarimeze, ugasanga buri munsi wama muri ivyo biganiro n'umuntu mukundana. Iki ni ikintu kimwe gisambura urukundo kigatuma umuntu mukundana agutera icizere, kubera yuko yama yumva yuko ex wawe ari we yarafise agaciro gusumba uwo muri kumwe uno munsi. Urabimubwira rimwe, kabiri, gatatu, hama incuro ugira kane aratinda akabimenyera, rimwe ugasanga ariko akubwira ati none imisi yose ko wamubwira uwo ex wawe kubera iki mudasubirana, canke iyo bishise mu gashavuranira canke ntihagire ikintu muhurizako ukumva uwo muntu mukundana atanguye kuvuga ngo nakare ndabibona wamubwira ivy'umu ex wawe. Rero nimba ufise umu ex n'umuntu mukundana, gerageza kugabanya ibiganiro bivuga kuri ex wawe, kubera yuko ni wabikora umuntu ashobora kukwihanganira rimwe, kabiri, gatatu, mugabo ntawe uvyakira neza. Nta muntu n'umwe aryohererwa kumva ko ex wiwe amurusha ibi n'ibi. Ikindi kintu ca kabiri ukora ukaba uriko usambura urukundo rwanyu nukutaba ku gihe canke kutaba ku mwanya canke kutubahiriza isezerano. Umuntu mushobora kuba mukundana kandi kubera yuko muba mumenyeranye akakubwira ati tuze guhura aya masaha, ugasanga kubera kumara kumumenyera cane ugasanga wikiriye mu bindi, wacerewe rimwe, kabiri, gatatu, kane. Hazogera igihe umuntu mukundana atangure kubona yuko umenga nta gaciro afise mu buzima bwawe, usange ariko arikasa avuga ati uyu muntu naho ndamubwira duhure nta munsi n'umwe arashuhira rendez-vous yanje, canke tugikundana niho yashuha kuri rendez-vous yanje, niho yitwarika ibintu vyanje, ariko ubu ndamubwiye tubonane buri mwanya aracegwa, ndamubwira ibintu abikore ntabikore. Wowe ukaguma ubona umenga ni ubuzima busanzwe, ni ibintu bishikira bose, mugabo umenye yuko uriko urata icizere ku mukunzi wawe, umenye yuko urukundo rwawe uriko urarusambura buhoro buhoro. Mu minsi iza uzokwisanga umuntu mukundana canke umuntu musohokana atakigukunda, asigaye agufata nk'umuvandimwe canke asigaye agufata nk'umuntu muvukana, ugasanga urukundo rwaraheze musigaye mufatanye nk'abajama, kubera yuko nta kubaha isezerano vyabaye hagati yanyu. Ikindi kintu ca gatatu ukora canke uvuga ukaba uriko urisamburira urukundo rwawe buhoro buhoro, nukwama utanga akarorero ku yandi makupure. Ego mu rukundo murashobora korera mukavuga ati banaka babanyukure kanatwe tugira ku mugabo ntibice biba akamenyero, ugasanga umuhuye n'umusheri wawe canke n'umuntu mukundana ndetse n'urugo rimwe ibi bintu birakunda kubakorako, ugasanga murafise abantu murabirako, mugabo
buri munsi ukamubwira ngo banaka bagize ibi, banaka bimeze uku, banaka bimeze uku. Rimwe iyo umuntu mukundana agerageje gukora ivyo bintu bikamunanira canke akaba afise izindi stress zituma adakora ivyo bintu nkuko bikwiriye, haragera igihe akumva mu mutima ariyasa, akumva ntariko arabaho ubuzima bubohotse canke ntariko abaho muri liberté, ugasanga atanga kubwira ngo nakare wamuvuga ngo banaka karibo bashoboye ibi, ariko bakora ibi, ati uragenda rero ukundanira naka canke uragenda ubane na naka. Rero umuntu ashobora kumutanga ko akarorero, ariko ntimuce mubigira akamenyero, kubera yuko urukundo twese turazi yuko ari gukundana, turazi yuko ari kwitanaho, turazi yuko ari byinshi, mugabo buri couple yose canke buri rugo rwose rufise uko rubayeho. Rero gutanga akarorero ntibisigura yuko muca mwapirika nka bijya nyene, bashobora gutanga akarorero kuri urya rugo canke kuri irya couple, ariko namwe mugakora ivy'iwanyu. Si wama wensista ngo umuntu ngo mukundane mufatiye kuri banaka, haragera igihe uwo muntu muba muri kumwe akarambirwa akavuga ati wapi ndabihevye, n'ubundi wamushirako pression ngo mbere nka naka kandi je ntariwe. Ikintu ca kane ukora utazi, ugasanga uriko wisamburira urukundo rwawe canke uriko urica urukundo rwawe, ni the way uvugamwo umukunzi wawe canke ni uburyo uvugamwo umuntu musohokana. Ikintu kirakomeye cane. Nimba umukunzi musohokana mukundana vy'ukuri, hanyuma mwamara gutandukana kubera yuko swate usanga abagenzi bawe batamwemera canke abantu bawe hafi batamwemera, ariko wowe ugasanga uramukunda, mugabo ugasanga muhuye n'abo bantu bakwaza ngo mbe wa mushiri wawe gute, ugasanga waraho nyene ngo nta vyatari, gusa ukamuvuga nk'uko umenga nta gaciro afise. Ibi bintu iyo aramutse avyumvise umuntu arabadesi. Mwese murazi yuko iyo umuntu akuvuga nabi naho mwamusohoka naho bagwakiya imeze gute, haragera igihe ugatinda ukavuga ati ya majambo avuga burya niyo ngira ngo ntankunda. Rero nimba umuntu umukunda vy'ukuri, abagenzi bawe batamwemera, gerageza no kumwemera imbere y'abagenzi bawe, uvuga ati bana je namukunze kurya nyene ibisigaye mwe muribaza, sino uci ugwendo bavangwa nta birenze nyene ngo biri ngaho, mugabo wewe nyene mu mutima umukunda. Uyo muntu azogera igihe arambirwa avuga ati nakare mu bagenzi bawe wigura mvuga uko ntari, wigura avuga ko utankunda canke wigura avuga ko ntarenze. Rero uzogenda urondera abarenze. Ikindi kintu ca gatanu umuntu akora nk'ikosa ariko ntamenye ko ariko akora amakosa azotuma urukundo rwe rusambuka, no gufata ibisanzwe ibintu vy'umukunzi wiwe canke urukundo rwanyu. Sinzi ko urabona abantu iyo bakundanye imyaka 2, 3, 4 ukunda gusanga ibintu baramaze kubimenyera nkaho umenga n'abavukanye n'abashiri canke n'abantu bakundana. Rero iki gihe nico abantu benshi uzogomba babaze batandukaniramwo, bafuma basubira kubana mu nyuma, mugabo hari igihe gishika bagatandukana kubera yuko hamaze kubamwo akamenyero. Ibintu vyose mu buzima busanzwe yamaze kubamwo akamenyero, turabe n'umukozi yamaze kumenyera boss canke yamaze kumenyera ico cyose bikunda kurangira nabi. Rero no mu rukundo niko bimeze. Nimba umukunzi wawe umaze kumenyerana buri kimwe cyose mukizinanye mwe, gerageza uhe agaciro canke agaciro kagumeho, sino ata agaciro kahari mukamara kumenyerana ibintu byose ugasiga bifata nko kumengana ibisanzwe. Ntiwitwararike ibintu byiwe nawe ntitwararike ibintu vyawe, uzosanga hagati yanyu umenga urukundo rwatimye nyene, umenga urukundo rwaheze, asigaye hakora nyene kubera kumenyerana. Ibi ni bimwe mu bintu bitanu ukora utazi bigatuma urukundo rwanyu rusambuka canke rukazogenda buhoro buhoro rutaka novera, ugasanga birangiye mutandukanye kandi yatanguye ari amakosa mato mato, ugasanga rikavyara amakosa manini azotuma mutandukana. Wakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Logif kuri Gfg, nkaba ndabashimira ko mubandanya mukora subscribe, kandi nimba ugejeje ikiganiro ngaha uri umuntu w'agaciro. Murakoze.